guys, it's all in fashion. Nizia komeze neza mwese, moi ça va super. Amazina yanje ni Erika Carole, nkaba ndabahaye karibu mwese muri all in fashion. N'umusi rero za kuba biri un peu différent kubera ko nko mubibona nta mu invité mfise. J'ai juste envie de parler avec vous. N'umusi nza kuba ndi maîtresse. Nuko mudutoye toi maîtresse. Bonjour la classe. Aujourd'hui, on va apprendre une leçon stylée. Qu'entendez-vous par Fashion Week? Office inyishu abanza gire pause, abanza tugire mu commentaire. Ok, Fashion Week mu kirundi ciza twovuga ko ari indwi y'imideri mu vy'inyambaro. Indwi y'imideri mu vy'inyambaro rero ni indwi iba aho amamarque canke abacreateurs de mode baza baradefira kugira ngo berekane ibintu vyabo vya nyuma. Muratanga kugira kayide gatonya. Donc iyo ndwi y'imideri yabaye créé n'umuntu yitwa Eleanor Lambert mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 1943 aho yayikreye mu ntumbero yuko les créateurs de mode et les maisons de marque baronka akaryo keza ko gupresenta ama collection yabo ya nyuma kuba acheteurs, kuma médias hamwe na au grand public. Voilà. Rero hakaba hariho ikintu bitwa Big Four, les 4 capitales de la mode. Izo nazo akaba ari New York, Londres, Milan et Paris. Aho rero akaba ariho hadefira y'amantu y'ibihangange. Mugabo mwibuke yuko Fashion Week yarakwiye isi yose. Natwe ngaha muri turafise Buja Fashion Week. Ihora iba kenshi muri vers la fin de l'année. Mwoba mumaze kumva ico kintu antuka Buja Fashion Week. Ukaba utarayumva genda urondere urabe imaze kuba ngaha mu Burundi. Ayo ma Big Four nibaza ko ari rêve y'abantu bose mbana yanje abantu bose dukunda mode yo guparticipa mu ayo ma Fashion Week canke kugira ikintu ukozeyo kwa ndazi collection yawe ibintu nk'ivyo kubera ko mwumva ko ari zo z'ibihangange. Hakaba rero hariho amasaison abiri. Saison ya mbere ni duheruka guheza nibaza yuko bamwe mwabibonye ku ma social medias nta kindi kintu casibikira atari Fashion Week. YouTube, Instagram, eka ndetse n'ahandi hose. Iyi saison duheruka hakaba yatangwe muri janvier gushika muri mars. Aho habaye haute couture, printemps, été, femme, haraba prêt-à-porter automne, hiver, homme, hamwe na prêt-à-porter automne, hiver, femme. Indi saison iciba vers septembre, octobre, aho naho hakaba haba prêt-à-porter homme, printemps, été, hakaba haba na haute couture, femme, automne, hiver, hamwe na prêt-à-porter femme, printemps, été. Alors, nous allons inviter ma Fashion Week. Fashion Week va inviter les célébrités, les influenceurs, va inviter la presse mode, va inviter aussi les grands magasins et les amis de la marque. Donc, déjà, nous allons comment s'incruster dans la Fashion Week. Je vous assure, moi aussi, j'ai fait mes recherches. Je peux pas dire... C'est chaque fois que vous dites une fois na vyese, ok? Hari abantu ariko novuga yuko ni cizere kuri twebwe tutarashobora gushika kuri yo ntambwe. Abarundi bamaze kudefira mu ma Fashion Week. Rero reka tuvuge ni benshi hariho nabo peut-être twa tutazi mu myaka y'imbere kuri génération yaba Esther Kamatari. Bon, Esther Kamatari we murazi ko ari umurundi wa mbere yadefiye muri Paris Fashion Week. Ivyo ukaba utabizi, s'il te plaît, gira pause bantu ugende ugire ama recherche hamugaruke. Bon, hari abarundi rero novuga ko baduteye iteka baradefiye muri iyi saison iheruka. Nabo akaba ari abangira ndabasomere mu mwumvirize neza. Hariho Terine Ferry Girumuco, Niteka Marvela, Bigana Alvin, Amélie Sengiyumva, Samia Gisage, Edna Karibwami, Divine et Craig Shimirimana.
n'akaryo keza turonse ko félicitations à vous tous, vous êtes notre fierté. Voilà, nibaze yuko leçon y'uno munsi yabaye stylé comme je l'ai dit mu gutangura. Voilà, mutubwire mu commentaire ibyo mwatahuye ico mwiyumvira kuri Fashion Week, et aussi si vous voulez ko tuza turiga ibintu bimwe bimwe vya mode, rendez-vous dans les commentaires, ok? Bye bye, à la prochaine épisode.